Amahoro kuri mwebwe mwese mwashimye kudukurikira amakuru tubashikiriza kuri uno wa gatanu agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo bikwegera umuvumo ababandanya banyonora amatungo y'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho atangura inama y'umugambwe CNDD FDD. Uku kwezi k'umunani kurangirana n'igenekerezo n'ikiringo nako congewe abubatse ku mabarabara makuru batubahirije amategeko ngo babe bahejeje kwibomorera mu gisagara ca Bujumbura, ariko ico gikorwa ngo kigeze kure. Mwihayanishwa gurishwa ryatanguye i Bujumbura kuri uyu wa kane. Byasabwe ko ukwicandagisha umugera wa COVID-19 byosabwa kubafata ingendo zo muri Afrika y'ubuseruko, naho hari abandi basaba ko bitofatwa nk'itegeko. Mukanya murabikurikira mwidonito. Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Umukuru w'igihugu aragabisha ababandanya kunyonora amatungo y'igihugu. Mu masengesho yuguruye inama y'umugambwe uri ku butegetsi kuri uyu wa kane, Evariste Ndayishimiye yavuze ko ingeso nk'iyo muri bamwe mu bategetsi ibabaje, kubwiwe ngo n'ukwikwegera umuvumo. Ndabihanije ibintu byo kunyonora itunga rusange, ibintu byo kurya ibiturire, ibintu byo kurenganya mu bihebe. None nta barundi uzubona umuhaye ahantu kugira ngo akorera bene gihugu aca bivagura akavyiba ngo akuyemwe akiwa karenge. Irega bajye banyonora itunga ry'igihugu ntaho batane n'ujya mwana w'icangaza umva ashaka gukura mwakiwa karenge. Kandi sogo yasize abivuze ati abantu bazobandanya banyonora Imana izobakubita inkoni y'icuma. Abahemu bahemuka kubera udufaranga babonye. Haje abantu birirwa baragira iturire bajya nibabarya umuhero ntibavuye ngo bariko bararya. Umuntu azokwishinga nyonora nakazi kiwe twarajabutse ubu ni habakera, ariko vyari bimeze hari mu bugaragwa amanara akiri ukarya utakoze. Uno munsi nuko biricuye umuntu wese azoza aravuga ngo aranyegeje, yatwaranyegeje, azashaka kutwicisha twese abarundi. None hapfuye abanyisirayeli kubera umugabo umwe arakwegera abanyisirayeli hakane. Natwe uzodukwegera umuvumo mu Burundi tukamumenya, nzohamagara abarundi tumutera amabuye. Abantu bazi ko muza muranyonora ndiko ndabivugira imbere y'Imana, ntitwakoranye kandi turi ku gicaniro c'Imana. Umukuru w'igihugu abandanya kandi gusaba ko abanyagihugu bo kwikingira ikiza ca COVID-19. Evariste Ndayishimiye yagereranije abatubahiriza izo ngingo nka Eva yagararije ijambo ry'Imana muri ayo masengesho yo ku munsi wa kane. Umukuru w'umugambwe CNDD FDD yamenyesheje ko kuri uyu wa gatanu uwo mugambwe umenyesha ingingo ngenderwa ko zishasha igihugu kigiye kuzo kwisunga. Oba niyo nkuru. Mu masengesho yatanguriye inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD FDD yuguruwe kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu yavuze ko Uburundi butabangamiwe cyane n'ikiza ca COVID-19, ariko akaba yasavye abarundi kutagarariza ngo birengagize ingingo zo kwikingira ico kiza. Dusenga twikingira, dusenga twikingira. Kuko Imana kiraza kwimanuza naho nyene. Ntuzuvuge ngo Imana turakundana guceka kwikingira corona. Niyo Imana yavuze iti nzogukingira muga nawe wumve discipline ndaguha. Abantu banka kugira discipline kugwanya corona bariko baratugirira nabi. Naho bataniye na Eva. Niwa nka kwikingira uzopfa. Nanje ndababwiye nimwe nka kwikingira corona muzopfa. Nayo kubijanye n'abafata ingingo zitarizo bakavuga ko ari izavuye hejuru, Evariste Ndayishimiye yabasavye kwikebuka. Ubu mu Burundi turazi neza ko atamukuru abura mukuru we.
aha naje ndafise aha hejuru yaje ukaza wumva umuntu aradutse ngo bivuye hejuru imana niba yabirungitse ufise uburenganzira kubwo kuvuga ko bivuye hejuru uri jewe jenyene ngo urwo rubanza ngo rugoramike uko bivuye hejuru imana iragoramika urubanza ngo iyo dosiye ngo yihagarike ngo bivuye hejuru imana irashobora kuvuga ngo ubucamanza buhagarare. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Xavier Ndikuriyo yamenyesheje ko muri iryo koraniro baza gushiraho ingingo nshasha ziha intumbero uburongozi bw'igihugu. Iryo koraniro ryugururiwe ku musozi wa Buye muri komine ya Mwumba. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yanamenyesheje ko hazokurikira umunsi mukuru wahariwe urwaruka rw'uwo mugambwe arirwo imbonerakure, umunsi bise imbonerakure day, uwo nawo ukazocuba kuri wa gatandatu. Arakoze mugenzi wacu Oban. Niyo nkuru tukivuga ibijanye no kwikingirikiza ca COVID-19, ubu kwicandagisha ngo bigiye gusabwa ko umuntu wese afata urugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yoba yicandagishije. Bikaba vyavugiwe mu nama kuri uyu wa kane bishikirijwe n'icegera c'umunyamabanga ajejwe iterambere ry'igisata c'abikorera utwabo. Ni mu gihe hatanguzwa kuri uyu wa kane ihayanishwa gurishwa ry'abafise amahinguriro mu Burundi. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yavuze ariko ko ibijanye n'ugo rucanco bitoba nk'itegeko. n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi. Muri iryo hwaniro rya kane ry'abafise amahinguriro mu Burundi, icegera c'umunyamabanga w'akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamenyesheje ko kubera igwirirana ry'umugera wa COVID-19 hagiye gusabwa kwicandagisha kugira ugire urugendo muri ivyo bihugu. Muri iki gihe ca coronavirus twihweje ibitigiri turabona ko mu karere ka Afrika y'ubuseruko bigenda vyiyongera, ariko iyo tuvuze ivy'urucanco ntitubihuriza ko twese duterezwa kwipimisha imbere yo gufata urugendo. Imbere yo kuja bukimbibe kwategerezwa kuba tutatowe uwo mugera. Mu muryango wa Afrika y'ubuseruko tugira dushireho murekarengane y'akarere izokwerekanwa mu nama yimirije y'abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu. Kuri ivyo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni siko bibona, asaba ahubwo kwiyo ngingo yovaho kuko ihonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'abagize ivyo bihugu. Nous invitons les institutions au niveau sous-régional ou régional duhamagariye inzego zo mu karere kuzofata ingingo zizofasha abanyagihugu bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kuja ku mirimo yabo ya minsi yose, kwikingira neza ikiza ca corona ataho nyangwa ry'uburenganzira n'ubwigenge bwabo. Aha nshaka gushimangira ku ngingo zimwe zimwe zishobora kurengera uburenganzira n'ubwigenge mu kwikingira ico kiza, ariko nsiguye neza gutegeka urucanco bisanzwe bihanze isi. Ubu n'ubutumwa ku biro vy'umunyamabanga wacu ko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko batorengera uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu n'abanyagihugu. On ne puisse pas effectivement aller à l'encontre de certains droits fondamentaux des peuples et des citoyens. Mwishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi AIB basaba ko boreka umuntu akicandagisha abishatse. Ivyo biruko mu gihe haheze iminsi leta y'u Burundi imenyesheje ko urucanco ruzohabwa urusavye, ariko icoshikira baruhawe itokibazwa. Amakuru ajanye n'indero naho umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 uzotangura kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda. Bikaba vyashikirijwe kuri wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Hari gihe yariko atanguza itangwa ry'ibitabo vy'umwaka wa kabiri. Dr François Havyarimana yanamenyesheje ko atanezerejwe n'ingeso y'abayobozi bamwe bamwe bashimye kurungika mu nyigisho abigisha bo mu mwaka wa kabiri atari bo nk'uko inyigisho zari zibagenewe. Haracibonekeza inyubako zubatswe impande y'amabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura hatisunzwe amategeko.
nubwo biruko mu bibanza bitandukanye bagenzi bacu bashoboye gucamwo barabona ko ahanini abantu bibomoreye n'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ingingo yo kubomora inyubako zubatswe hatubahirijwe amategeko irikirashirwa mu ngiro muri rusangi naho hacibonekeza inyubako zimwe zimwe ziriko imisaraba zitarasamburwa. Ivyo bikaba bigaragara muri zone ya Kanyosha kuva kwibarabara rya mbere gushika ku rya gatanu. Ubandanije ufata iryo barabara rya Bujumbura Rumonge ugana mu gisagara ca Bujumbura mu makartier ya Kinindo na Kinanira hibonekeza ivyapa biranga amabanki alimentation hamwe n'amastasyo adandarizwako ibitoro vyubatswe muri ivyo bibanza bitubahirijwe n'amategeko biriko n'imisaraba bitarasamburwa. Iyo misaraba iribonekeza kandi no ku nzitiro zimwe zimwe zitarasamburwa harimo n'uruzitiro rw'ibitaro vya Kira Hospital. Ibintu biruko no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho kwibarabara rikuru ry'igihugu inimero imwe hibonekeza imisaraba ku mazu atandukanye kuva aho bita kuri Gare du Nord gushika ahakorera ishirahamwe ryo gutumatumanako Limitel haribonekeza inyubako ziriko imisaraba zitarasamburwa. Ubandanije uduga gushika mu ihuriro ry'amabarabara bita iwabo n'abantu ikibonekeza na mahoteli hamwe n'amazu y'ukudandarizwamwo ariko imisaraba atarabomorwa. Nubwo biruko ibikorwa vyo kubomora biracabandanya kuri bamwe mu gihe hari n'abandi barangije ivyo bikorwa vyo kubomora. Ivyo biruko mu gihe ikiringo catanzwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu cyo kubomora inyubako zose zubatswe hatisunzwe. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana muradutunga kuri iyo nkuru itari tosoye utunenge. Amakuru tuyabandanirize mu makungu aho umugwi witera bwoba wa Eta Islamique wiyemereye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ibitero bibiri muri Afghanistan iruhande y'ikibuga c'indege ca Kabul. Abashize ubuzima muri ivyo bitero bakaba bashika ku 85 muri bo harimwo abasirikare 13 ba leta zunze ubumwe za Amerika. N'inkuru twateguriwe na Nicole Nininahatswe. Aho ni ku metero zidashikijana uja ku kibuga c'indege c'i Kabul mu gihugu ca Afghanistan aho ivyihevye vy'abakamikaze vyaturikirije amabombe ku ncuro zibiri aho abanya-Afghanistan barenga igihumbi bari bakoranirije bizera guhunga ico gihugu kirongowe ubu n'umugwi w'abatalibani. Abo banyagihugu barengewe bakaba babuze ayo bacira n'ayo bamira abashoboye kurokoka muri ico gitero cakozwe n'umugwi w'iterabwoba wa leta Islamique bakaba bariko batwagwa mu buryo bwose bushoboka kwa muganga biboneka ku mwanya n'umwanya bashobora gucikana. Mu gihe hari abariko birukanganwa mu bitaro vyo mu gisagara ca Kabul, abandi banyagihugu bo babandanya bagana ku kibuga c'indege c'i Kabul bamenyesha ko naho habaye ico gitero batarota bavayo kuko kuguma muri ico gihugu c'abatalibani ari nko gupfa. Abasoda 13 b'abanyamerika akaba ari bo bamaze kumenyekana ko ari bo bapfiriye muri ico gitero cabaye ku munsi wa kane. Arakoze mugenzi wacu Nicole Ninahazwe ni na hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa gatanu. Turabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira.